kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu kirundi twabateguriye ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Abarundi bahamagarirwa kugwanya amabi afatiye ku gitsina atawusigaye inyuma. Ibi ni vyashikirijwe n'umushikiranganje hajeje iterambere ridakumira kuri uyu wa kabiri hatanguzwa isekeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Abamwe mu banyagihugu bo muri quartier Uwintekwa zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura barashima ibikorwa byo kubaka ibarabara rihuza iyo quartier hamwe na quartier ya Gikungu ni hano nyene mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Gihosha. Muraza kubikurikira rero midonido y'ano makuru kazi. Tubaikaze mwidonido y'ano makuru. Ibituma amabi afatiye ku gitsina haguma yisubiriza ngo hanini bifatiye ku kibano sigira sindabibazwa. Vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe iterambere ridakumira kuri uyu wa kabiri muri komine ya Buhiga intara ya Karusi hatanguzwa isekeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Imede Sabushimike asaba kuyahagurukira atawusigaye inyuma. Iryo sekeza irangira ku igenekerezo rya 10 Kigarama umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu. Ni ukuvuga ko rimara imisi 16 mu guhuza umunsi wo kurangiza isekeza y'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme bene umunsi mpuzamakungu wari agateka kazina muntu kwari ukwerekana ko abakenyezi bari umugwi umwe muyigize kiremwa muntu kandi ko kutubahiriza agateka kabo ari guhungabanya agateka ka kiremwa muntu. Naho ibitari bike bimaze kurangurwa intambamyi ntizibuze mu bijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Atoshimikira cyane ku kibano kikibandanya cigira sindabibazwa ku bijanye n'amabi akorerwa mu ngo hamwe n'indazindaro kubigeme. Umugabo n'umukenyezi iyo bafitaniye ikibazo ikibano nicitanga uko bikwiye mu kumenya ibijanye n'ico kibazo kugira ngo gifashe mu itorwa ry'umuti urama citwaje ngo nta kwinjira mu ibanga ry'urundi rugo. Ivyo bituma ayo mabi aguma yisubiriza aho mbere bishika agahitana uyakorerwa. Abana babigeme nabo barahendeshwa ibihenda amaso bakisanga binjiye mu bushurashuzi umuntu akazobimenyeshwa nuko wa mwigeme yibungenze. Ivyo bituma bitoroha kumenya wayimuteye. Iyo amenyekanye naho benshi bagaca bagomba kumvikanisha uwo mwigeme n'uwayimuteye ngo bace bibanira. Tukiri muri ico gisata nyene abakorewe amabi afatiye ku gitsina barenga 100 ku kwezi nibo bakigwa n'ikigo Seruka mu gisagara ca Bujumbura. Venuste Hakizimana harongo ico kigo abimenyesha asaba abarundi kuyagwanya hamwe no kugwanya kumvikanisha abayakorewe n'abayakoze. Uyu mwaka tugeze ahi Bujumbura gusa tugeze twakira ubuye hagati y'abantu 100 ku kwezi tukaba tumeze kuronka ibitigiri bingana n'amajana 882 ngahi Bujumbura gusa bamaze kwitura ikigo. Beshi muri aba bamaze kwitura ikigo dufatiye kuri no mwaka wonyene dusanga yuko amajana 771 arabakenyezi canke abigeme, ariko igiteye agahinda canke ico twoshikiriza nuko amajana 668 nukuvuga ibice 82 n'uduce 48 bari munsi y'imyaka 18.
murumva hakuru abakorerwa no mabi yuko ari abantu no kwita les mineurs nibo bageramiwe nano mabi twumvere yuko ari uruhara rwa twese ngira ngo mu kurwanya ayo mabi rero mu ncamake twohamagarira abarundi bose twese ko twoja hamwe kugira ngo twumve yuko ano mabi aterekeye uwayakorewe gusa aterekeye uwayakoze gusa ariko araba twese nkagira ko ntera kamunti umuvyeyi ahari canke umwe wese ahari abonye umukobwa afashwe ku nguvu umwana afashwe ku nguvu canke umufasoni ariko arahohoterwa yishire mu kibanza yuko yoba ari umwana wiwe yishire mu kibanza yuko yoba ari mushikiwe yishire mu kibanza ko yoba ari nk'umukenyezi wiwe ariko arahohoterwa kugira ngo twese twumve ubwo bubabare uwo muntu ariko arakorerwa ayo mabi aba ariko aragirirwa. Tubandanirize hano makuru mu gisata cy'inyubaho aho bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Uwinterekwa ni muri zone ya Gihosha mu gisagara ca Bujumbura bashima ibikorwa byo kubaka ibarabara rihuza iyo quartier hamwe na quartier ya Gikungu. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro bavuga ko bizotuma kwiyunguruza vyoroha binongereze amajambere. Ni nkuru tubaza Lidi Gahimbari. Ibikorwa byo guca imiserege gusanza ibivu no kubitsindagira nivyo vyariko birakogwa kwibarabara ryo kwinterekwa rihanyuka kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 1 kuri ramp aho biti wabo n'abantu baba abanyagihugu bakoresha iryo barabara canka abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki bose barashima ivyo bikorwa biriko bikorerwa kw'iryo barabara kubgabo ngo kwiyunguruza bigiye koroha. Akunguko nuko nk'umuntu yiyunguruza azoshika hakiri kare mu mwanya mutoya atabintu by'ibidudago tugiye turacamo. Urumva iri barabara riradufitiye akamaro. Urumva nk'ibi bikorwa biriko bikorerwa ngaha turabishima cyane gose kuko ryadufasha ko niryo tugira ko niryo tubako. Urumva naho umuntu yazana nk'akantu kakashara numva baduca amahera menshi kubera ibinogo amazi biki ariko ubu rero numva niterambere turashimiye abategetsi bavyiyumviriye ko kugira badufashira ibarabara rimere neza twajabuka mu gisandema nticyakunda ndaguzuye abana bava ku ishure byanabagora ariko ubu vraiment turashimiye ababivyiyumviriye kudushiriraho kakabaraba kakamera neza. Ikindi bashima kuri abo bunguruza abantu n'ibintu ivyuma vyabo ngo ntibizosubira kononekara n'iryo barabara ryahoramwe ibinogo vyinshi bakabona kandi ko niterambere rigiye kwiyongera. Turashima kuko intambwe ya mbere nuko imoto nzizo none karabivaye nuko n'ibinogo uko twaducamwa atabizoba bikiriho bisigaye nabyo bigira kabiri naco ndabona ko n'abantu bashaka kurira moto bivaye n'ukuntu babona byoroshe kuba tuzoba tubashikaniyo bazoba baroye. Iterambere rizoba gisi urumva rizoba giyongera urumva kakazigo kanje nahora nkura aha muri Romwe ndagashikana hariya muhira urumva agatagisingira umushoferi nazombwira ngo vyari binogo ngo vyari iki urumva ngira ka déplacement k'amafaranga nako kazoba gacirira cengira gatoyi. Basaba ariko ko ivyo bikorwa vyonyaruka kubera ko muri kino gihe c'imvura kuyunguruza muri iryo barabara ngo ntivyoroshe kubera ubunyerere. Kubera nyari mu gihe c'imvura imvura igumi hagwa nyene bonyarutsa nyene bakabikora uko umuntu acaca mu bunyerere bwinshi tukaza tugira nabi iyo imvura yaguye. Ibikorwa byo kubaka ibarabara rihuza Quartier Winterekwa na Nyabagere bikaba byatangujwe n'umushikiranganje ajeje inyubako ari kumwe na mugenzi we mu byajeje harimo amazi ari kumwe n'abandi bategetsi batandukanye hari genekezo rya 8 ku kwezi nyene turi mu kurangiza hano makuru ikiringo cyo gushika kwa gatanu Kigarama uyu mwaka turimwo nico cyahawe abarimyi bibigazi hamwe n'abakanya amavuta y'amamesa kugira ngo babe batunganije gushasha ivyo kurarira imirima yabo no kugurisha umwimbu w'amavuta y'amamesa. Iyo ngingo yafashwe na buramatari w'intara ya Rumonge inyuma yaho bamwe muri bene imirima y'ibigazi bagirije abararirizi kwiba ibigazi. Ni nkuru tubaza Jean-Pierre Misago. Ayo mashirahamwe yahagaritswe n'ayabararirizi b'imirima y'ibigazi ndetse nabo bita babiduzi bapakurura amavuta y'amamesa mu vyombo vya bene kuyahingura bapakira mu vyombo by'abaje kuyarangura no gushira mu makamyo. Bamwe mu barimyi b'ibigazi bagiriza ababararira kubategeka impembo babaha
ko je narigeze gukubitirwayo n'umuntu ararira ankubitira mu itongo iwanje ngo ntuva utampaye ibigazi bitanu kandi atasezerano dufitaniye ntigeze ndamuha akazi. Ivyo byarabaye n'urwandiko ndarufise rw'umuopeji. Abandi nabo bagiriza amashirahamwe y'abararirizi kwishingira ibiciro birenze urugero. Ejo bundi batse miliyoni 50 atakigazi bafise arabantu bararira ibigazi. Murumva ko ivyo ari ibintu bishaka gutera iki ingorane. Kubw'uyu wundi murimyi w'ibigazi hamwe abararira babikora neza ahandi bakiba. Ngomba mvugaho ntaca abantu bitwa abanyamugara bararigonda ryose rihiye bagutanze ntacurabaye mbere nari mukuza iwanyu kugira ndabasigurire ibyo. Abantu bitwa abanyamwagu ariyo zone buruhuki baragonda n'umutonga ntibadusigira. Ivyo bagirizwa ariko abagize ico bashikiriza ntibavyemera, haba bararirizi haba baviduzi. Ndiko ndiyumvira aho duherereye nta ngorane zihari hagati y'abarimyi n'abararizi ubwo twebwe baraduhemba araza ati jewe ndaguya kino higaza karisho wakira. Twebwe ndibaza yuko ata muntu aje kugura avuye mu Kayanza canke Igitega dufitaniye ingorane byose bigenda neza. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyategetswe n'umushikiranganje wa mbere mu rugendo aherutsemwo ahejeje kumviriza impande zitandukanye, Leonard Niyonsaba buramatari w'intara Rumonge ahagarika ibikorwa byose byo mashirahamwe umwe wese akironderera abakozi bidaciye mu mashirahamwe. Bose bahabwa gushika kuwa 5 Kigarama uyu mwaka turimwo ngo babe bitunganije. Twabahaye gushika itariki 5 z'ukwezi kwa 12 gende munyangasi ibintu bikore hama wewe nyene itongo uzoca ubuti jewe ndagiraririye canke mumfasha ko ari itongo ni naka abandi muzosanga muri iryo tongo n'abasuma n'abambuzi baze bafa. Kubavuga ko ivyo gukura amashirahamwe y'abararirizi bizotuma ubusuma bw'ibigazi bwiyongera, buramatari w'intara ya Rumonge amenyesha ko inzego zikwiye uzofatwa yivye ibigazi agasaba ko aciribwa urubanza rw'ikibiriraho amayengero nayo azofatwa yaguze ibigazi vy'ivyibano yugagwe. Nino kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ntibagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.